ndibaza mwagiye mwumva kenshi abamenyereza b'imigwi itandukanye yo ku mugabane wa Buraya bagenda bavuga ko rino higanwa riciye bugufi cyane, ariko tugiye kubiraba rifise abakinyi barenga 40 bava ku mugabane wa Buraya kandi bakomeye. Unabiravye kabisa mu kibuga imigwi imwe iravyerekana n'imigwi idafise abakinyi bava ku migabane ya Buraya iri kirakina, urabona ko ari higanwa rikomeye cyane ku buryo rija kungana na yaero yabo babona ko ikomeye, kuko numukinyi amaze kuba homme du match mu nkino zibiri amaze gukina. Mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho mwerereye bakunzi ba Bondi Kingdom TV, Jenny ready pleasure comme d'habitude ndabasanga mu gihe subscribe, like, share ndetse na commentaire mu gihe uri mushasha tari mushasha cyangwa dukora ibisabwa. Today tubazane undi mu journaliste mushasha muri Bondi Kingdom TV na sundi ni Ryan Silva, zohora bashikiriza ibintu bijanye na sport. Mani kadi murakoze cyane. Ego ramutse ngene nk'ibisanzwe aha ni mu rugo. Yes, reka nongere ndamutse abakunzi ba Bondi Kingdom TV mwese musanzwe muyikurikirana, ndababwira ngo ubu hagiye gusha, ni byinshi mugiye kumva, ni na byinshi mugiye kuhungukira mu bijanye na sport. Nahishikiye The Lion Silver. Wow, turi muri kane 2021 Amerika ba 2022. Ni kihe kintu wovuga kuri no kane kira? Ikintu novuga kuri no kane kiraba, ino kane benshi ntibari bayiteze uko bariko barayibona, ariko basanze ino kane kabisa ifise akanovera gakomeye cyane. Ndibaza mwagiye mwumva kenshi abamenyereza b'imigwi itandukanye yo ku mugabane wa Buraya bagenda bavuga ko rino higanwa riciye bugufi cyane, ariko tugiye kubiraba rifise abakinyi barenga 40 bava ku mugabane wa Buraya kandi bakomeye. Unabiravye kabisa mu kibuga imigwi imwe iravyerekana n'imigwi idafise abakinyi bava ku migabane ya Buraya iri kirakina, urabona ko ari higanwa rikomeye cyane ku buryo rija kungana na yaero yabo babona ko ikomeye. Yego kubwa nka Ryan Silva ni yihe pay ni kege govuga ati iki ni miburiburi classe 80%. Umupira avuga ngo umupira uradunda ngene tinduko ntodonda. Ni kege gona kizotwa iki gikombe. Igihugu urabona ko kizotwa iki gikombe burya ni byinshi maze gukina urukino byose byarakina urukino rumwe ariko bike cyane bimaze gukina inkino zibiri. Rero kubona umuguzi utwara igikombe mu rukino rumwe biragoye ko genda biravye by'ukuri. Ku rukino nabonye uko gwagenze ruraryoha, abantu bose batari biteze igihugu cya Nigeria bose bararavye baravuga ati iki gihugu mucitege muri ikane, kuko uravye kuntu cyatsinze Egypt cyayisumbije kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, ibintu abantu batari biteze. Hama ikindi gihugu mbona ko gishobora naco nyene guhagarara neza ni Cameroon. Ko Cameroon urabona ko irikira hagarara neza, niyo yakiriye kandi nayo ifise ibitsindo byinshi maze gutsinda. Urabona ko ubusatirizi bwayo kabisa burabaga. Meha cyari kare n'inkino zibizonye na tasigaye ibindi birefu. Ego n'inkino zibiri mugabo mu nkino zibiri bamaze gutsinda ibitsindo bishika kuri 6. Ati Egypt ya Monsara, Senegal ya Sadio Mane, Cameroon ya yande haja. Cameroon ya Abubakar canke Maxime Choupo-Moting. Afite sinagomba kuvuga, nagomba kuvuga Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ya ba Sergio Aurier. Izo zitatu nta mahiguzi. Izo zitatu we nakubwiye ko Cameroon ndayibona ko ishobora kuronka ayo mahigo bivanye n'abataka, uburyo ubusatirizi bwayo buhagaze n'uburyo itsinda ibitsindo byinshi. Ariko tugiye kuraba Egypt twe tuyiteze ko ibintu bikomeye ku bakinyi ifise. Turavye Monsala ivyo akora muri Liverpool n'ivyo akora ku mugabane wa Buraya n'umwataka akomeye, ariko muri CAN urukino rumwe nigotuma tujija, ariko gwatweretse ko Egypt hari ibintu byinshi itegerezwa guhindura kugira ngo ibashe gushika no muri finale. Apane bashe gutwara igikombe bashe gushika no muri finale canke muri demi, hari ibintu byinshi itegerezwa guhindura. Senegal nayo numugwi kabisa ufise abakinyi bose uko bakina muri ijya equipe nserukira gihugu bava ku mugabane wa Buraya, ariko ugiye kuraba si umusaruro weko baraduha kugira ngo batsinde Zimbabwe. Byari ibintu bigoranye kujya kuronka penalty ku munota wa 97, ni ibintu atari ibintu byo kuvuga ko woba watsinze. Uravye Zimbabwe yaragerageje gukina n'abakinyi tutovuga ko bari ku rwego rumwe
rw'abakinyi ba Senegal ariko barahagaze neza hamuca uraba urukino baruka gukina naho nyene resultat yabo ntiyagenze neza kurabona ko bagabuye amanota. Turafite abakinyi ba Aubameyang, Sadio Mane, Sergio Mosara n'abandi batandukanye. Muri abakinyi bose go twakina mutima zikomeye ariko usanga atani donze gusanyene David twakina mutima zikomeye n'uyuhe mukinyi mura ati ndavye ukuntu yakinye cyane n'abandi je ntati mvuze ibyamamare abadoshobora gutwara kijya kidiba humugedene voilà. Ego je ndavye umukinyi ashobora gutwara meilleur weekend reka mfatire ku nkino zibiri maze kubona burya uwombwira ati tora meilleur weekend notora uwo bita na BKTV asanzwe akina muri Guinea Conakry kuko numukinyi amaze kuba homme du match mu nkino zibiri amaze gukina. Urumva urukino rwa mbere yatoye kuba homme du match, urukino rwa kabiri atogwa kuba homme du match. Urumva uwo mukinyi numukinyi ari karagaragaza performance zikomeye mu kibuga kandi dusanzwe tuzi yuko no muri Liverpool nawe nyene ari nkingi ya mwamba hagati mu kibuga. Umugwi wa Guinea Conakry ari karawufasha ibintu bikomeye cyane kuko ugiye kuraba Guinea Conakry ejo iri kikina na Senegal urabona ko na BKTV kabisa niwe ari karakora ibintu bikomeye kandi nawe yatumye burya banganya bagabura kuko iyo umukinyi ari karabangama biratuma babakinyi baba grand joueur badashobora gukina ya mipira yabo tuzi yo gutsinda. Nivyo vyatumye Guinea Conakry ibasha kuronka y'amanota 4 kugira ngo ibashe guhagara neza muri CAN. Cyende ko ndadyumva nk'ibitito Ran Silvana nk'akaye kajambo kanywa wovuga. Okay, akajambo kanyuma novuga nuko twese twokwicara tukaraba CAN hama amatwi yose n'amaso yandi mugihe tugire kuraba CAN tukayashira kuri Burundi Kingdom TV kuko hari byinshi muzohumvira mwumve ukuntu dushobora gukora consultation y'inkino ukuntu zageze zigenda. Ngarutse gato y'inkurukino gwahuje Mali na Tunisie murabona aho mumenyere umuhagarikizi yabashije guheza urukino ku munota wa 85 amateka ni ibintu byari bitwengeje cyane ahubwo je nanje nararavye ndavuga ati mbega umuhagarikizi yafashwe n'ikibazo cyaha ariko kwihenda bibaho ngira afite naje ntabizi nabaye shoki je ndibaza ko isaha yiwe yoba yarirutse cyane canke yari yayiregeye nabi ariko uko kwihenda siko kwari gukuye kuba muhiganwa two kwiteka rikuru ku mugabane wacu kandi urabona no mu guheza match ku munota agiye kwiheza rya kabiri yahejeje ku munota wa 89 n'amasegonda 50 urumva hari habura amasegonda 10 kugira ngo temps réglementaire ihere kandi ugiye kubiraba vy'ukuri bari kongera nk'iminota shika kuri 4 canke 5 ku minota bari batakaje. Rero ivyo nibindi bintu biriko bigenda bicafuza ryahiganwa ryacu bica biha nguvu baba menyereza b'abazungu bavuga ko ryahiganwa ryacu isanzwe riri hasi ariko nabo nyene ugiye kuraba muri bo no mu mwaka uheze urabona ko za Retafe ziko zirakina muri Espagne babashije guheza match umuhagarikiza yijeje match iminota itari bwakwire ariko ntivyateye polemique nk'iyo biriko biratera muri uru rukino rwa Tunisie na Mali. Rero niyo mpamvu bareke kwiyumvira cyane canke kuza kunegura ivy'iwacu muri Afrika baca babona ngo ni b'abanyafrika niko bari ahubwo nabo bamanze barabe nta utihenda kiretse Imana yonyene. Hama nkasaba abantu bobo bashitse ubwa mbere kuri Burundi Kingdom TV kumanza gukora subscribe kwanza canke s'abonner mu rurimi rw'igifaransa hama baca babona ahantu hameze nk'agakengeri ugeze kuri ako gakengeri uce wemeza ko kuri notification kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza hama ntubagire gukora like uce ukora commentaire hama ukore share kugira ngo bagenzi bawe bose ushobore kubasangiza uburyohe buri muri Burundi Kingdom TV hama mubashe kunezerwa na The Lion Silver. Abakunzi ba Burundi Kingdom TV sindi forte cyane mu njyana na football cyane n'inkino niki gusa Imana ishimwe turose umuntu agiye tuzari babwiye ndasanga mugone natwe mugira partage zirenze ama commentaire ari kintu kitagenda neza mukatubwira canke mushaka ko twicana mukabitubwira ntangorane gusa nyene mwabibonye kuno yayimeze murabitse ko tubakunda cyane ciao ciao.